birinda umuhangayiko stress nayo niyo yindi iza kutonona tugatuma dusazira imburagihe burya ntunze n'ukuri nubwo dusaza ntabwo twavyifuza tubi bikecuru tutabishaka ariko hariho abantu basaza bagasaza mitota agasaza na kabiri keza uko ubusaza nabwo ni vyiza ko muri Bibiliya tubwira ngo Imana iri kurabwira Aburahamu imubwira ko azokwisazira azokwimanukira mu ivu utuvi twiwe twera baza twumva ngo baya ko barageze igihe barasaza batakibona neza ubusaza naho twobuhungira nuko nyene bimeze mugabe birasaba yuko tudasaza kubera ariko twavyiteye ariko dusaze kubera imyaka kandi ariko bikwiye kugenda kuko ariko Imana yabiteguye. Reka abariko baradukurikirana twagire tubaramutse amahoro ya Kristo tunabashimira tunabaha n'ikaze kuko tugiye kuganira amagara mazima. No musi rero tugiye kwiga ku magara mazima mukaba muri kumwe na telefoni ahirampere. Abo twaganiriye ubuherutse twarize ikintu kijanye nuko umubiri wacu udakwiye gufata uko tugomvye. Umaze gusoma mu gusubira mu vyageze 2008 mbere kuri 15 Imana yabwiye abantu ngo nibitondera amategeko yayo ntizobateza ingwara nk'izo yateje abanyegiputa. Rero hari ingwara tugwara atari uko Imana yashatse ko tugwara ahubwo ari uko twebwe ubwacu twabishatse twavyihitiyemo n'izindi ngwara tutihitiramo mugazi zikaza uko ariko Imana nayo ikaba yarateguye ubundi buryo bwo kutuvura. Ni nk'ingwara yitwa stress oxidatif ni ukuvuga n'ubugwayi butava ku muntu ahubwo buva kwikora ry'umubiri. Umubiri ugakora muri systeme umubiri ukora ibintu ukavyaramo utuntu tw'uducafu tuba mu mubiri tukayerera noneho tukavyara ibintu bita amaradico libre biza gutuma umubiri wacu usaza ukononekara tugasazira imburagihe. Ariko kandi muri kuva 20 mu itegeko rivuga ngo kubaha abavyeyi Imana yari yasezeraniye abantu yuko nibubaha abavyeyi abantu bazorambira kw'isi. Murumva yuko kuramba ni kimwe mu vy'Imana yipfuriza umuntu kandi tugiye kuraba n'abasogokuruza bararamba cyane. None rero tugiye gusanga mu bihe by'iherezo naho hariho ibintu biza gutuma ibi bintu umubiri wacu usaza vuba. Imana na mu rukundo rwayo nayo ici turemera mu bimera ibintu bita antioxida ni ukuvuga nibiza kugwanya ya maradico libre bwa buntu buza gutuma umubiri wacu usaza vuba. Nico tugiye kuraba ayo maradico libre nayo kugira ngo bigende neza bisaba yuko habaho nk'ikintu cyo kwitwa kungana kubwo buntu twise radico libre buyerera mu mubiri bwono uturemangingo tw'umubiri hakabaho nayo antioxida nayo abari menshi kugira ngo bunetralize buburizemwo ubugizi bwa nabi bw'ivyo bintu vy'ama antioxida. Aya maradico libre rero ikintu akora iyo yamaze kuja mu mubiri bidusaba guca tujya ibintu vyitwa ayo ma antioxida rero nizo tuza kuraba cane turazisanga hehe. Aha ni niho tugenda kuraba ngira muramaze kubona yuko kenshi mu mavuta uza gusanga bavuga ngo bashiremwo vitamine E ahubwira ngo tujye amashu ngo bikingira umubiri. Ibi bintu by'amaradico libre turaza gusagwa tubiterwa n'ibintu byinshi bisaba yuko wirinda. Kakarorero iyo wiyanitse ku zuba ryinshi bironona utuduserire tw'umubiri. Rero ibyo byose biradutuma tutegereza kurya rero indya ziza gutuma uwo mubiri nawe ushobora kwihanganira iri zuba. Ngirira imbabazi n'impuhwe aba ibijuju bagenda bakisiga amavuta bakikura ko uru rukoba rwacu rwirabura kandi Imana yaruduhaye bivanye na klima bivanye naho tuba kugira ngo dushobore kwihangana. Noneho tugashaka gusuzugura Imana. Ubwo Imana ahantu hose Imana yamushize ko yamuremye yari yizi uko ashobora kubaho mugabo atagwaye ivyo bintu. Turaza kuraba ingaruka y'ivyo bintu ku mubiri wacu. Ubwa mbere byihutisha ubusaza. Ubwa kabiri bitera ingwara y'umutima ngo kuko ngo bigenda gutuma imitsi imera nk'iyidadarara ntidaruke kugira ngo amaraso atembe neza. Icya kabiri byonona uturemangingo two mu bwonko twitwa manerone kandi utwo turemangingo rero natwo iyo dupfuye ngo nidusubiritswe. Rero ivyo bintu iyo tudashiye turonka ama antioxida aza kubuza ivyo bintu biza gutwononera manerone nkuko bamwe twigeze kuvyigana bisha bituma n'ubwonko bwacu bwononekara ngo bigatera umuntu aca gwara ingwara yitwa ngo ya ngwara ituma umuntu yibagira ukibagira completement burundu ukibagirwa gose. Ivyo byose iyo utwo tunerone twononekaye murumva yuko konewe n'ivyo bintu twari gushobora kurwanya birababara. Ubwa kabiri ububabare budahera cyangwa tukagwara cancer. Ivyo bintu maradico libre bishobora gutuma tugwara cancer cyangwa tukagira ububabare budahera. Ikindi bavuze ngo birashobora gutuma tugira diabete ingwara zo mu nkonyero mu articulation. Ivyo byose bikabiterwa n'ivyo bintu biri mu mubiri atakuri two bihunga kuko ari umubiri ubwaje biri interne. Hariho ibikorwa n'umubiri
indani n'ibindi biva inyuma. Irya miti tufata murazi ko tuyifata hakaba harimo ama produits chimiques, iri zuba tuyanikako, ibyo byose biratwonona. Rero ngo bica bidusaba yuko dutegerezwa kubyirinda kuko murumva yuko bitera ingwara nyinshi, bavuze ngo ni ingwara nyinshi cyane. Hanyuma ikindi baravuze yuko itabi n'inzoga kwiyanikira ku zuba rikaze, ibyo byose ukukononekara kw'ikirere, pollution de l'air. Ikindi irya miti dukoresha mu gupompa ibyo dufungura, ibyo byose biraha amahirwe ico kintu citwa stress oxidatif, biraha amahirwe ubwo buntu bwonona urukuba rwacu kononekara. Ariyo mpamvu tugeze ngaha ku kirere ntaho twogihungira, twagera ngaha kuri ibi bintu dupompesha ibyo duteye ntaho twobihungira. Ariko Imana mu rukundo rwayo nayo iciduha ibiza gutuma vyica ibi bintu. Nk'akarorero umunyu witwa gikukuru niwe uza gutuma ibi bintu vy'amapesticide tuba twariye umubiri ugenda ukozwa kuramwo ivyo bicafu. Iyo ujya tungurusumu iragenda ikoza amaraso, muravyumva? Ni ukuvuga Imana nayo yacituremera ibindi bintu dutegerezwa gukora kugira ngo bitwoze. Nk'iyo ukunda kunywa amakara y'umukaratusi wayaronze neza ukayateka ukayanikira ku zuba ukayasya gafu karongorora neza, hanyuma ukazufata ikiyiko ukinika mu kirahuri c'amazi, igikombe c'amazi ciza ukayinikamo kujya twinika ibumba, murazi ibumba tuginika amasaha 12, hanyuma tukanywa. Amakara agenda kwegeranya ubucafu bwose buri mu ngingo z'umubiri zitandukanye, hanyuma akabisohora. Murumva yuko ari mu bintu navyo nyine biza gutunganya amaraso. Nubwo rero hari bitwonona byo mu kirere ataho twobihungira, Imana nayo yaduhaye ubwenge bwo kumenya ingene tubikora. Abahinga bavuze yuko iyo ufashe ayo makara muri ubwo buryo ukavanga n'amavuta ya olive, agenda kica ubwoko bw'uburozi bwose bushobora kuba bwagiye mu mubiri. Hanyuma uko wogabanya iyo stress oxidatif, ubwa mbere ni ugufungura ibintu bigwiriyemo y'ama antioxidant bababwira. Ni kuvuga ukagerageza kurya ivyamwa, tukarya imboga z'amabara, tukarya bijya vyamwa twamura byo hejuru, tukarya ama epinard, tukarya amakarote, tukanywa ico bita thé vert, tukanywa ikintu bita curcuma, tukarya ibintu byitwa manua, tukarya ibintu byitwa maklelele kokoa. Ibyo byose tukabinywa, muravyumva, tukabijya. Ibi ngo bigenda bitwongerereza ayo mahirwe yo kugwanya ibyo bintu byitwa radicaux libres. Mu buryo bwo kubaho naho hari abantu bagira siporo bakarenza urugero. Hariho siporo dukwiye kugira, ariko ngiyo ugira siporo ukarenza urugero navyo si vyiza. Ariko kandi dutegerezwa kugira siporo igereranye kandi tukayikora ku rugero rwiza, tukayikora imisi yose. Ikindi bavuze ngo kwirinda umuhangayiko, stress nayo niyo yindi za kutonona tugatuma dusazimbura gihe. Burya ntunze n'ukuri nubwo dusaza ntabwo twavyifuza, turi bikecuru tutabishaka, ariko hariho abantu basaza bagasaza nitota, agasaza na kabiri keze. Uko ubusaza nabwo ni vyiza ko muri Bibiliya tubwira ngo Imana iri kurabwira Aburahamu imubwira ko azokwisazira, azokwimanukira mu ivu ututsi twiwe twera. Baza twumva ngo Bayako barageze igihe barasaza batakibona neza. Ubusaza ntaho twobuhungira nuko nyene bimeze. Mugabe birasaba yuko tudasaza kubera ariko twavyiteye, ariko dusaze kubera imyaka kandi ariko bikwiye kugenda uko ariko Imana yabiteguye. Hanyuma bavuze ngo kwirinda itabi n'inzoga. Ngira ngo muramubona abantu bakunda kubitabisha n'inzoga zabo, niyo umubonye mu maso urabona yuko atandukanye n'umuntu atanywa inzoga, atanywa itabi, ajya neza. Hanyuma ikindi bavuze ngo kongera mu nimba bikenewe ngo kwiyongera ibintu byitwa vitamine C na E. Anye hariho ibinini vy'ingaburo bahora bakunda gutanga, ariko bijya navyo bisaba ubifata uko muganga yakubwiye, kuko hari igihe wumva ngo nibigenda kunyongereza amavitamine runaka, ariko ugaca usanga bivanye n'uko ufungura naho warengeje urugero. Kurenza urugero nako ntavyari vyiza, bisaba ubifate ari uko muganga yabikubwiye. Mu majambo avunaguye rero, kugira ngo twirinde iki kintu citwa stress oxidatif, ama radicaux libres atatwononera umubiri, kugira ngo habeho ukungana kwa radicaux libres n'ama antioxidant, nta kindi bidusaba kurya indya zikwiye zuzuye kuko bama babitubwiye. Tukarya cyane, tukibanda cyane kurya ibintu bibisi. Burya ibintu bibisi nivyo tuba dukwiye kurya ari byinshi ugereranije n'ibitetse. Mugabo twege nako turabicurika. Nuvuze ngo ajya kamwe kanikure, ariko ngo tudategereza kurya ibintu bibisi usumba ibitetse, nivyo tuza kuronkamwe mu aya antioxidant bikomeye. Abantu benshi ntibakunda kugisha ishu n'igiza, abantu benshi ntibakunda kurya ibitunguru, abantu benshi ntibakunda kurya yewe ibi bintu by'ivyamwa
ivyamwa, ibintu vy'amakaroti, ibi nivyo tuba dukwiye kurya cane kugira ngo umubiri wacu wamane itoto. Abantu aho kunywa n'ivyayi vyiza vy'amaromare baza kwiyahurira ku vyayi ikicayi ca mukari tubona. Kenshi abantu bakunda ibi bintu vy'amasukreri, ibintu vyuzuyemo amasukari, kandi navyo bimubiza kutwononera umubiri birimo. Imana iduhe gukunda ivy'Imana yaremye, iduhe gukunda kurya ibintu bibisi, iduhe gukunda kurya ivyamwa, iduhe kwirinda kwiyanika ku zuba, babandi bagendeza amabere hejuru, bagendeza ibitugu hejuru, muba muriko muri iyo none. Imana iduhe ubwenge bwo gutunga umubiri wacu neza mu izina rya Yesu.